hari 2005 aho bamwe muri twebwe twaba turiko twiyumvira ni kubera iki turi mu ngorane muri ico gihe murazi ivyariho hari intwaro nshasha yari igiyeho mugabo iriko irahura n'ingorane zidasanzwe aho iba iriko irajyana n'iyindi migambi dutangura kwibaza mbega inyishu ni umugambi mushasha twibaza mbega ko umunyapolitike mu Burundi ni ukuba wahejeje ishuri ukaronka aho bakwandika bakaguha ikarata ukita umunywanyi mu 1960 Uburundi bwari bufise imigambi ntaco bagitangaje ko haheze imyaka 65 tuba tugifise imigambi mbega imigambi yamaze iki twoba dukorana ngaha nk'umugambi mushasha vyoba biruta iki ibindi vyose vyabayeho mugabo tukabona turi ca gihugu kiri mu bukene kiri mu bwoba mu kwiyumvira twagateka twiyumvire icaritumye ni kuki tudatera imbere ni kuki tuguma mu bwoba ni kuki tuguma mu bukene mu ntango imfura z'iki gihugu bagira bati Uburundi bwikukire mu bitatugwa neza ni igihe imfura yariko irabisigura umuganwa w'igikorwa abasore yasigura agira ati namwe badasigana ntimuzoshira isoni atuzorenga ko azohanwa n'amategeko mugabo abarundi bagafata ko igikenewe ari independence ntibumve ko hari amategeko hari kudashira isoni agiye abasigaye nivyo wahavuye umugabo yaba umugayo ntawe yarahari byari kuba vyitezwe ariko habuze umuvukano ico gituma natanguye mvuga nti bavukanye turemezwa mu gihugu ngo politike nta rukundo rubamo ngo ni inyungu gusa urongera wese gukura abandi agasigura ishavu bitegerezwa gutuma nabahaja aho turiko turaribura twibaza tuti ni kubera iki mu myaka 60 abantu barapfa barakomereka kubera uwundi nakagira haje mu myaka 70 uko nyene mu myaka 80 abantu uko abahari batamerewe neza bagiriza abandi bahari ni kubera mwebwe tumerewe neza mwebwe ntibaje kure bibaze bati mbega ni iki kibituma ni twebwe canke hari ikindi gituma mu myaka 90 imigwi minini iravuka ngo ni kubera abatutsi nico bituma tudatera imbere abahutu nabo bashikirwe bikitwa demokrasi uwari imbere yagira ati agateka ka muntu kubahirizwa mugabo benshi bakagira bati ese umututsi yohava natwe tuhaje cyane gituma tutaba turiko turi umwanya wose mbega ikibazo n'abantu bari bahari cyane hari iyindi ntumbero hari ikindi kibazo abandi barashikirwa mu myaka 90 abantu barasubira gupfa barasubira gukomereka abandi barahunga ikibazo kirahinduka ngo ni kubera igisirikare
gucanga vyitwa uhabuza. Twese turavyemeranya kandi tugomba kwanyivyo. Mu nyuma Barundi Imana iraduhezagira barumvikana basubiza imoto mu bwubati bashinga inzego baratwemeza twese ko mu nzego hari 60% y'abahutu 40% y'abatutsi kw'igihugu gica kiba mu mahoro. Twese turakoma amashi abana barasasiye vyarakwiye biratungana ariko ntituraronka kimwe twifuza. Mu kuja kwiyumvira muri FPR tugira ati ni kubera turiko turatera imbere, ikibazo sabami badutwara, ikibazo s'abasirikare badutwaye, ikibazo s'abasivili badutwaye, ikibazo s'abahutu n'abatutsi badutwaye, ikibazo nico bafise mu buntu bwabo. Niki co twaje kurindura vyadutwaye imyaka irenga 10 twiyumvira. Ikibazo n'ubu s'abadutwara ni kiri mu mitima yabo. Igihe turashobora kugera ku rwego rwo kurimbura dusanga natwe dushobora gushaka kuhaja ejo tukagira ubegito busumburwa bakora. FPR yose twicaye ngaho umuvukano kugira ngo twemeze ko hatabonetse abanyapolitiki batawuca kuvukana ntaho tuzoba tugeze. Twarayaze kenshi ibishobora kuturanga turi bande kugira ngo tutume igihugu cacu kidasubira mu magogo. Igihugu cacu kirimo uno musi abantu baba miliyoni 14 bakeneye gufungura, bakeneye kwiga, bakeneye kuvuzwa. Ikibazo s'umugambi ikibazo s'umugambi uhari, ikibazo ni bande babitahura ko bashobora kubishikana kw'abantu. Turarimbura gushikaho tugira kukwiyumvira. Tumaze kubishikako twarabonye ko dutegerezwa kuvyandika. Ibitabo birandikwa kuko twibuka ko icici igihugu cacu nuko bishobora kuvugwa na naka agakomerwa amashi ejo adahari ibisubire, bigashingirwa ku muntu aho gushingira ku mico y'abantu n'imigenzo n'ivyo bigishijwe. Duca dutangura rero kwigisha abantu kugira ngo uzoduhinyuza mu myaka 3 aduhe kutuza bwa bwenge twiyumviye. FPR rero si umugambi uje kwiyongera ku yindi, bishobora kuba ari izina, ashobora kuba ari indome zitatu, ashobora kuba ari umuvukano, mugabe igikuru turi bande kugira ngo duhereze ayo mahirwe twifuza igihugu c'Uburundi. Twoba tumeze gute, twokwigenza gute, twofite ubwenge buhe kugira ngo dushobore kubishitsa. Urwango rwagiye rukura rwatumye twiga tukiyumvira ni kuki Abarundi dufatira mu kivunga hamwe nk'abagize ico bita societe civile bigeraho bitiranywa n'abanyapolitiki. Twese tukabibona umuntu yagira ico avuze ku mutumba wiwe kuko habuze amazi, umuntu yakora ico akeneye kw'ikomine yiwe kuko amashuri atameze neza, umukozi wa leta canke umukozi wese akoze ikitagenda neza ahari, udandaza mu isoko canke ukora umurimo wiwe wese yakora ikintu agashobora kukizizwa ngo ariko agira politike. Mbega politike ni iki? Abashoboye kugira amashirahamwe babirekuriwe n'amategeko bakabikora mu bihe byose, haba no munsi ejo haheze hirya ejo haheze mu myaka ishize bagafatwa kumwe ngo bajye n'abanyapolitiki biyegeje. Tugasigura muri FPR tuganire neza ni kuki abantu bose bageze mu rwego rwo gutinya politiki. Abitwa ko basenga bose bakaduhanura ngo ko muvuga byiza nimureke politiki, ngo ntimwisubire ngo muzoca mu bikoko, kuko bose bibaza ko politiki ari abantu babi, ko abantu beza bakwiye kuja mu mbari. None igihe abantu beza bagiye mu mbari igakorwa n'abantu hagati ya twamugina twita ibikoko, ico gihugu kizoshika kuri rya terambere turibwira gute?
abantu tubabwira tuti hagarika, niho twerekana tuti itandukaniro ririho rituma abantu batahura neza sosiyete sivile. Nuko abantu bose mu bureme bwabo mu byo bakora bategerezwa guharanira inyungu z'ibyo bariko barakora, maze twe tugashinga nk'umunyapolitiki aja kwimbira ibituma izo ngorane zibaho kugira ngo arebe inyishu ejo abantu nibabona bagire baturya niwe yocibera akasitorera inyishu. Ingorane z'abantu zishobora kuba mu kibano gitoya ku mutumbi wabo, mugabe imitumba ntisa. Ingorane bafise mu Gatumba sizo bafise mu Kabezi, sizo bafise Isonga, kandi sizo bafise Igitanga canke Butaganzwa. Abantu igihe barondera inyungu zabo ziba zitandukanye. Mugabo umunyapolitike yigishijwe aramenya aho bihuriye, akumva ati hariho urugero rw'ubuntu rubuze, hariho urugero rwo gushaka rubuze, hariho urugero rw'ubwenge rubuze. Mugabo ababisaba baba bagirekuriwe nk'abakozi ba leta, abadandaza n'abandi bararekuriwe kwidogya batamero neza. Igihe abanyapolitiki rero batigishije batabitahura, bavuvudika ivyo byose bivugwa bakabifata nk'ingasi yoroshe ngo burireko kugira ngo bibahe gukekeza abatwara. Umwe atwara nawe ushaka kujyaduga akabifatira mu kivunga ati bwa buri mwana bivuganye. Wa munyapolitiki atari we akaba ataye mu gihugu mu kaga, abari ko basaba ibyo bari kuriwe. Abasaba ibyo bari kuriwe niba bari ko bagira politike kugira ngo bitwa abategetsi, babikora kugira ngo bareme iterambere bifuza, barihabwe n'urongora igihugu, n'urongora intara, n'urongora komine yabo. Ibyo bishobora kubitahura utigishijwe kugira ngo tubimenye. Mu rugezo rw'ikirundi twese turazi ko abana b'abahungu n'abakobwa barigishwa imyuga muhira, bakabategura ku byo bazoba. N'abandi gusa bagomba kubaka barigishwa bagasigura ingene bagiye kubana ari babiri. Natwe mu bihe byose tukaduza ishavu, tukibaza ko igihugu ari ikintu umuntu agenga mu minota ibiri, kuko yankanaka, kuko yankanaka. Tunyuzwa no mu rugero ngo abantu mwese utwara ngo nituje hamwe tugire urunani kugira tumutembagaze hasi, kugira ngo dushike kuki. Naho twahiguye dusanga habuze ibintu bitatu. Habuze urugero rw'uburongozi rushobora gutuma abantu batanga icyo bashobora kumenya abandi. Habura inyifato iva ku nyigisho abantu bahererekana kugira ngo babe imbuto z'ineza ku gihugu cyabo. Hongera habura ubwenge bwo gutanga icyo abantu bashaka, za miliyoni 14 zishobora kuba 25 mu myaka 20 kiraza. Mbega izo bakamera gute? Tuzoba turiko turagwana kugira ngo ngaha ari muri kumarisi 60 b'abahutu na 40 b'abatutsi muje muze. Muzoba bakamera gute? Muzobamara iki? Kugira ngo muje kugwanya amaparcelle hiyo mwaka ibisagara ataco muzi mu bikoze. Iki cyo twateze kugira ko twobikora gute? Turicara kugira ngo twumvikane tuti reka rero twigisha abantu. Niteka rero ndabivuze nti tumaze imyaka twiga kugira ngo inyigisho ntisubire kugaruka muri kimwe yavuga ngo naka ngo turi imbere, turabe n'umuhererezi ari inyuma. Mbega ujya imbere atohaba byobandanye, mbega bakurikira mu bibandanye, mbega mu gihugu kimwe n'amajana 600 nari iyo Rwagasore agenda umuvukano wari ushobora kubandanya. Murundi yabuze umwanya wo kwigisha. Mbega muri 2003 iyo ndadaye yayigishije neza bagateka kamuntu atari itora gusa, twari gushobora kubandanya.
mbega uno munsi twicaye ngaha abicaye ngaha imbere badahari vyoshobora kubandana. Mbega uri muto muri twese ngaha uno munsi afise imyaka 20 canke 25 muri abazo kwitoza bijanye n'amategeko, mbega vyobandanye tudahari canke twogaruka kuri rya shavu kwihora, kwica, konona, gutabagaza? Turebe politike nshasha mu Burundi. Ico cavuze ca mbere c'umutima tugisubiriza iyo nyigisho ya fondement ya FPR, aho dusigurirwa neza ko abantu batagira ubuntu, bibaza ko kugira ico bita demonstration de force arico kizokiza igihugu. Natwe twishure tuti tuzogira démonstration d'intelligence, démonstration de l'amour.